HubSpot. 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 Voice of Hope. Amahoro y'Imana bane namwe tubakundi bisamirizi Voix d'Espoir du Remesha muri ko maradukurikira muri atandukanye kandi muri no mu bitandukanye undi munsi Imana twongeye kugira ngo tuze mu kiganiro c'inkino nkuko mwavyumvize mu kamenyetso kiganiro cama kiba ku munsi wa mbere umunsi wa gatatu n'umunsi wa gatanu kiganiro kibazanira amakuru y'inkino agezweho ya hano mu Burundi ku mugabane wa Afrika ku migabane yose igize ino si yaremwe n'uhoraho reka ndaguhe mwiriwe uri mu buseruko ubu uri mu buraruko mu manuko eka n'ahandi nawe uriko uratwumviza waciye kuri internet weditatu akaburungu radio Voix d'Espoir akaburungu org nawe uriko uratwumviza waciye muri application Radio Garden ndaguhe mwiriwe bimeze neza cyane mu kiganiro c'inkino tugiye kuba turi bane reka mpere uri mu buryo bwanje ndamubwira ati Edgar mwiriwe cyane Arnaud ku ruhande rwanje meze neza nawe nize kumeze neza meze neza urana ko hajya no musi nuko wa gatatu wa mbere wa kabiri hajya ngo umuntu aba yamaze kwinjira muri esprit y'ibikorwa yego umunsi wa mbere ngo niwo bugoye na cyane umunsi wa mbere bugoye kubera ko tuba tuvuye muri weekend ariko nibaza ko ku munsi wa gatatu ari abana bari mu bikorwa bitandukanye baba bamaze kumenyera naje ku ruhande rwanje meze neza ndashima Imana akuzuye ntikamuri ko mbona umeze neza wamubwiye ko imyoza ati wangiriye neza urabona mu mutwe hari akantu kameze neza yes hari akantu yongeyemo umushinga nta ku rundi ruhande reka ndakuramutse Claude Kwizera nije ndakuramukije Arnaud ndanezerewe cyane kongera kubana nawe kuri zino niba ari umuntu ari mumbuye kuri zino mikoro imwe ndabona ko haraciye nk'ibiganiro bitatu tutari kumwe hamwe uri Ngozi amakuru twaronka ku mwanya twahorana behind mic cyane out of microphone yes umeze neza ariko umeze neza cyane ndashimana n'ibihe bya eho wakuravuga ngo tugira ngo imwe mu bikongo itangura kuwa kabiri nari mvuze ati ku munsi wa mbere hari umuntu aba gicumbagira ariko kuwa kabiri no kuwa gatatu umuntu aba yatoye agatege aba isawa aho usanga Edgar avuye guhimbaza cyangwa kuri nahaza haya aratanga kumva imwe mu bikorwa gati ndakumbuye igwa ku wa mbere ugasanga abantu bagiye nyene usanga bitandukanye ariko kandi nize kumeze neza Arnaud meze neza ndashima ku rundi ruhande reka ndamutse umwigeme mwiza ameze neza aberewe kuva hasi gushika hejuru wahezagiwe n'Imana Grace niyo mukiza uguwe neza reka ndakuramutse Arnaud ndabaramutse Claude na Edgar ndamutse Isa na Fifoden bose ndabwira ati jemeze neza navyabindi aramukije Isa na Fifoden kuri Isa na Fifoden inyuma ya kamera hari umuntu yitwa Vianney sinari bwaye zijya ni special okay jemeze neza ndashibu witeka nkuko vuze narahezagiwe yego imihezagire no hejuru hose cyane gose nuko tunashimira n'abari kuri internet ku rubuga rwa Facebook bamaze kuhagera bakabitwereka mu rukundo haba j'aime haba partage haba commentaire mwumve ko tubashimiye cyane numva ko tugiye kuba turi bane Arnaud Gahungu Claude Kwizera Grace niyo mukiza na Edgar Iterite kurumva ko tuba turi bane kuri ecran ariko dushimira na Vianney Sabiyumva inyuma ya kamera dushikana kure hashoboka mukanya rero reka Claude adushikiriza ingingo nkuru tugiye kubashikiza ariko ni ingingo zine zikomeye tugiye kubashikiriza muri kino kiganiro cy'iminota 90 gira partage maze dushike kure uri kuri FM tuza volume maze dushike kure hashoboka nuko turahera nga mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi dukijya nino kubivuga ko bakinyi bamwe ubona ko bamaze ko bahindagura imigwi inyuma higanwa rikuru y'umwaka wa 2023 cy'umwaka wa 2024 n'abakiboneka ko bamwe ndetse n'imigwi yabo tuba nka Saido ntibazonkiza umugwi Simba Sport Club bamaze gutangaza bati turavavana n'umukinyi imyaka 37 tubona pakuru iwe kuva mwaka wa 2023 myigwi nka Vitaro n'indi migwi ariko kandi bivugwa ko ari karonderwa n'imigwi yo mu yuki cy'u Rwanda ndabona ko hari n'indi migwi bivugwa ko hari ya mu bihugu by'abarabu
hagati uyu Saido turamukeneye kandi hari ibivuga ko abakinnyi batandukanye turaca ijya nino kuri iki kintu y'imigwi ikiri yubakwa cyangwa se imigwi ikiri yubaka ugasanga inyuma higanwa iramuriye iyindi migwi ni binabiriye bavuga ati iri niterambere abari bakavuga ati nyabuna murabe ko aho ba amahinduka turabica ijya nino mu kanya uko turi bane. Birumvikana cyane nta kindi kiriko kiravugwa hirya no hino ku migabane itanu mu mpande zine z'isi ni igikombe gira 17 caburaye cyo kirabera mu bisagara 10 igikombe kigira 17 kirabera hariya mu Budage mu bisagara bya Berlin, Cologne, turaca muri Dortmund, turaca Düsseldorf, turaca hariya Frankfurt, turaca Hamburg, turaca mu gisagara ca Leipzig, turaca Munich, turaca ni Stuttgart, turabe kuva ku munsi wa gatanu ni igikombe kirabariho kandi n'indwi ya mbere yarayisozerewe turaca ijya nino kuri bilan cyangwa se ico indwi ya mbere idusigiye abakinyi bariko babyitwaramo neza kuri ya migwi Big Fishes bya binini byari byitezwe nk'imigwi ihabwa amahigwe urana ko imigwi mimwe ikabikora aho kandi tubona nk'umugwi w'ubirigi umugwi uri kuratangara ndetse tubona igihugu cya Croatia cyo kiratangara aho kandi hari n'imigwi yatsinze mu nkino za mbere ariko kandi benshi bakavuga ati ntibishemeye reka turindire deuxième journée turaca ijya nino kuri kino gikombe turabe amahoko ayikaraba umwana kiri muto Adagula inyuma y'imyaka 19 n'imisi 114 yakuyeho rekord yari yakizweho na Cristiano Ronaldo nawe nyene igeze kubikora atsinda igitsindo ndetse igihe Portugal ikiratsinda yihanukiriye yabatsinda ubugiriki nuko hari n'abakinyi bamaze kwandika ko idasanzwe nk'uyu Pepe ku myaka ishika 41 nawe nyene abaye umukinyi wa mbere cyo kino mu gusoga igihugu mu bikombe bya Burayi turaciye nino migwa nigurisha hariya ku mugabane wa Burayi nko tubona witwa Ross Michael hariya mu Leipzig bivuga ko yamaze kubandanya amasezerano n'uyu mugwi gushika mu mwaka wa 2026 musanga iganiro HubSpot turabakunda cyane mubandanye mugira partage mubandanye musangiza abandi iganiro mutibagira na comment ugise gutumwa bugufi ariko kandi mwibagire na subscribe kugira ngo ibiganiro bya Radio Voix des Sports Juremesha bibandanye bashikira kuva muri nzero gushika muri Kigarama. Yes ndagushimira Claude Kwizera imbere yuko twinjira nyezina mu kiganiro reka duce muri Canal Plus ni Canal Plus dufashe mu mugongo mu kubazanira kino kiganiro no kubazanira inkino zitandukanye ku mugabane wa Burayi muri Euro eka na Copa America igiye gutangura twumve kino gihanishwa maze tugaruke twumve ibigezweho mu nkino. Mwitegurire kuba mu bihe by'akataraboneka hamwe na Canal Plus muri kano kanya gushika itariki indwi z'ukwezi kw'indwi muhimbagwe n'akaganuke k'igitangaza. Canal Plus ibaye decoder ku mafaranga ibihumbi 15 gusa muhereye ku gaseke ka Access ku basanzwe ari abanywanyi. Canal Plus ibaye akaganuke k'iminsi 30 mwirabira amashene yose. Ego ivyo mwumvise nivyo muhawe iminsi 30 muraba amasheni yose ya Tu Canal. Nutakaza amahigwe yo kwibonera Messi, Vinicius, Rodrigo n'ibindi bihangange mu nkino z'igikombe ca Copa America. Si ivyo gusa muraruswa n'ibindi biganiro vyinshi biryoshe bica ku masheni ya hani wacu nka Buja TV hamwe no ku yandi masheni arenga 20 yo mu karere. Kurikirana amaseri mashasha aryoshe aca kuri Novela TV. Kubana nabo ni gihe c'iminsi mikuru aho baronka amasheni arenga 10 y'amadese anime. Mbega murindiri yiki nyarukira ku mudandaza wa Canal Plus mubashe kwirongera utwo tuganuke. Nukumva ko tunatangura n'ikiganiro HubSpot cuno munsi igenekerezo rya 19 ruhesha umwaka wa 2024 turi kumwe na Canal Plus ati musimbire mu mabutike atandukanye musome Canal Plus mwandanye mubaka umwanya mu nkino za Euro mubaka umwanya mu nkino za Copa America zigiye gutangura tugiye kujana turi bane Claude ni Canal Plus tugiye tubize ko ari noga nko bivuga ni nkino z'ikombe ca Burayi benshi bagomba tubaza yari na message kirime na rimwe usani namaze kuba njamye kuba umuntu arakuye ati mbe igikombe ca Burayi ko mwakirabiye ni muri ko mukirabira he kirabira he inyishu yaraje ni kwa kundi usanga uko arondera umuhoro kandi uri mu kwa ariko sinzi gene batavyumva hano mu kiganiro HubSpot eka no mu publicité tumanda tushisha hano kuri Voix des Sports
iyo publicity iguma ivuga tuguma tubivuga ariko reka tubibutse kuko bazodushimira uwundi munsi bazodushimira ikindi gihe kuko guhomba amasanamu meza ariko araboneka hariya muri Budagi azanwe na Canal Plus mu gaseke ka English Park ubuhombye pe nari maze kubona ama euro cyangwa se ibikombe byinshi bya Burayi aho kandi iki gikombe gifisa kandi kanovera na cyane bivanye n'isoko rikira kuzanira amasanamu Canal Plus hari urukino ushaka kuraba uri kumwe n'umuntu muri salon siniko amaze kumva ukana Yes. akaba ati ndagushimiye ati no muzi ndagucumbira kabiri uno musi rero Canal Plus yashizemo uwo mutekero wa English Park ahora wumva za commentaire zaba bagenzi bacu bo mu gifaransa ariko no musi ni icongereza twende mbere ukubitira hariya muri Canal Plus bakagushiramo agaseke k'ibihumbi 18 muco bita English Park maze nawe muri ya mayunite wari ufise y'ibihumbi 200 40 cyangwa 60 ugaseke kakongera ko n'ibihumbi 18 gusa hakubitire bagukorere ikintu kimeze neza mu yandi majambo urashaka kuba rufise ujya mutekero usanzwe yes rero kandi ikiswe English Basic utaguze umutekero uza kuyongera kuba rusanga yumva ko izi nkino usigara wumvizira ibyavuye mu nkino ku radio gusa ariko kandi wumve ko hari hamwe ushaka kubitira ushaka kwita nko kuri uyu witwa Aimable Shop ushaka kumwakura ku 39,715,775 aca akwereka nyene ushobora kuronka uyo mutekero abantu bari kubatwumviriza bari mu ntara Gitega hariho agence Teledis Gitega naho nyine ushobora kuronka uyo mutekero ukagura English Basic kugira ngo ushe kuraba zino nkino za Buraya uyu nawe ushaka kumwakura ku 79,572,496 ushaka kuba uri mu Gatumba ukeneye kugura uyu mutekero muri Canal Plus ushaka kuja kuri Top Solution Gatumba naho nyine ukakura ku 38 350 ushaka kuvuga twumviriza uri kuri Carrefour du Nord na nyine ukeneye kugura English Basic urabizi nkino z'igikombe ca Burayi na nyine ufise kwakura ku 76,375 cyangwa se 566 kugira ngo ushe gukurikirana izi nkino nuko numutekano uca kuja no kuri Adidas Shop naho nyene ukakura ku 35,881 canke se 35,881 urashobora guhindura code ugatanguza 35,881 gutyo ugashobora kuronka aho ushaka kugurira uyu mutekero bitakugoye ku mugoroba ku bisaha 9 inkino zitatu ziba zitekanijwe ukazikurikirana ku munsi ifashijwemo na Canal Plus. Yes, rero twitangura na Hope Sport no munsi tunatangura ku makuru ariko ravugwa kuwo bise amazina atandukanye bivanye n'ibikorwa yakoze no Murundi ariko yaciye mu bihugu bitandukanye novuga ko ariko akanyoni kagurutse kamenye yo bweze Edgar. Yes, navuga ati nakanyoni kagurutse kamenye ubweze kubera ko numukinyi Saido ntibazonkiza uno munsi yaje gusozera amasezerano yo yarasanzwe afise mu mugwi wa Simba Sport nibaza ko nibyo tugiye kugaruka ko kubera ko numukinyi navuga ati afise izina rikomeye haba ari byo yagera marira mu mugwi nserugara w'igihugu ntamba mu rugamba cyangwa se mu maklub yagera camo uno munsi no mugwi wa Simba Sport bavuze ati reka dusozera amasezerano twadufitanye imyaka 2 bimaranye Saido ntibazonkiza yakoze ibikori nka Ahmed ni Saido ntibazonkiza twabonye aca hano mu Burundi ariko arashininga muri Vitalo aragugwa n'imigwi itandukanye hano mu karere ka Afrika y'Ubuseruko aragenda mu Bufaransa muri Caen aragenda hatandukanye uno munsi yari yagarutse muri Tanzania yari kumwe na Simba Sport Club ariko nagiye kubona message imeze neza yo mu Kirundi Simba Sport Club baricara bandika ati urakoze cyane Grace niyo mukiza umutanzania yubahwe ku Kirundi urakoze cyane nibaza yuko kuba bagize izo eforo zo kurondera ikirundi yes nuko babonye byinshi yabamari babonye Saido nibazogiza umwaka uheze yabaye meilleur buteur yes. ku bitsindo 17 yarose agashimwe kumukinyi yashimishije abafana arahabwa ikirato c'inzahabu ni Saido nibazonyiza
yanose ubushimwe bw'ishaho mu hakurya muri Tanzania uno mwaka atsinze ibitsindo 11 kandi kuba Simba imurekuye siko babonye ko atacagishoboye Yes. bashaka kumwongera umwaka umwe nawe aravuga ati no atari imyaka ibiri ntibikunda muri ico gihe Simba rero igihe bidakunze irahitsemo ati reka tugusezerana iteka nibaze ko ari ikintu gishimishije cyane. Parcours ya Saido Ntibazonkiza muri no myaka itatu iri nyuma canke niri nyuma muri Tanzania, Edgar uyibonye gute nyuma yo guca muri Young Africans aragenda muri Geita Gold haca umwanya muto azamezane Yes. nibaza ko kuri Saido Ntibazonkiza numwe mu bakinyi batigeze badutenguha bivaye n'ibyo bamwe twageze turamwitega ko kubera ko harabagiye baravuga ati imyaka kumbura ikiramurega muno mugwi nka Simba Sport naca zomarira ariko siko vyagiye kugenda. Ni Saido Ntibazonkiza yagiye arigaragaza kubera ko nimba tuvuze mu myaka ibiri hamaze mu mwaka uheze ya li meilleur buteur ku bitsindo 17 ibintu bidapfa gukora uwari we wese. Nibaza ko Saido Ntibazonkiza ni izina rikomeye haba hani wacu cyangwa se mu gihugu ca Tanzania kubera ko nimba uno munsi uvuze umukinyi nka Saido Ntibazonkiza hariya mu gihugu ca Tanzania muri Simba Sport barakubwira ati uno mukinyi hari ishusho nziza sigiye haba ari kuri bazokurikira batoyi bazoja mu gihugu ca Tanzania cyangwa se kuba yagiye arabanziriza yaboneye izuba. Nibaza ko Saido Ntibazonkiza ni izina rikomeye haba hani wacu mu Burundi cyangwa se no mu karere. Yuko digaje kwivuga no gahungu ni Saido Ntibazonkiza twatangiye kubona mu myaka ya 2003 gushika mu mwaka wa 2005 twabonye ko ni imyaka ibiri yabaye nk'imyaka y'inzahabu mu mikinire yiwe tubona mu mugwa Vitalo ndetse twabonye Saido Ntibazonkiza no mu gikombe cha Sekafa cyabatenze imyaka 17 ndetse igikombe cyasigaye ngaha mu gihugu atubona ko yagira byifatamwe neza ni Saido Ntibazonkiza ndabona ko yabaye discipline mu bijyanye n'imikinire yiwe bavuga ati hari iki gihugu kinyiteze ko hari ico imigwi itandukanye inyiteze ko aho twaje kubona ndetse no mu myaka 2005 shire myaka 2010 twaje kubona mu mugwi Niminege mu gihugu ca Pays-Bas yahamaze imyaka ishika muri 5 aho yabandanije urugendo rwiwe ndetse gushika mu myaka 15 myaka 10 na 14 araje mu mugwi wa Cracovia hariya muri Pologne ariko nabo gushika no munsi ni wa mukinyi naho urugendo ku migabane yaburabona ko rutashe kubandanya nkuko Arnoga ngo yavuze yaciye muri za Kanya hariya mu Faransa ni wa mukinyi benshi bavuga ati aje gukora iki hano muri Afrika y'ubuseruko. Umukinyi yanditse izina ati akanikara kajyo kiwe ko kumanika ibirato Edgar ariko twarabonye ko ni wa mukinyi yagumye ku kivi ni wa mukinyi abandanije yerekana discipline afise aho twabye kubona ko n'umugusege gihugu n'ubu ukimukene ndetse tukimubyaza umusaruro nibyo imyaka n'ibiharuro 37 ni wa mukinyi n'ubu ubona ko hiya no hino beko baradodora ati we need Saido Ntibazonkiza bigaragaza ko ni muri muswa yitubunye Pepe nk'umukinyi kineye Portugal imyaka 41 n'imisi irenga ko yaragiye ko umwe waragiye ko umwe waramaze kujako biraboneka ko umupira w'amaguru muri kino gihe sinzi n'undi twabonye nimba ari muri afise imyaka 54 mu Buyapani muri Japan birekana ko ni wa mukinyi nimba no munsi mu bigo by'abarabu ikindi bracket ariko aravuga makuru yuko bamukeneye baracabonamwo ubwo bushobozi. Jewe nibaza ko Saido Ntibazonkiza nk'ukuri kuravuga nibaza ko yabaye discipline umatse kubona ino myaka yose ari karakina agaca ku migabane itandukanye ku mugabane wa Burayi Afrika kagaruka ndetse akaguma wa wundi afasha n'igihugu si Saido Ntibazonkiza gusa tubona afasha imigwa barimwo ahubwo aragaruka no mu ntamba mu rugamba akibuka igihugu camuvyaye. Two ndibaza rero inyuma yo gusezererwa ahubwo bavanye mu mahoro n'umutekano na Simba Sport Club twiteka ko agiye kubandaniriza mu mugwi uwahe. Nibaza ko kuri Saido Ntibazonkiza icambere cyo ko mwari mubivuze neza ati numukinyi afite discipline yagiye arizigama kubera ko tukunze kwibona hano ku mugabane wacu wa Afrika arabakinyi bamwe usanga ko ku myaka 30 bitanguye kwanka cyane ariko bivaye na discipline y'uno mukinyi nibaza ko uko kwizigama kwiwe nibyo byatumye aguma kwino calibre ugasanga umusaruro yategeza gutanga mu kibuga arawutanga. Nibaza ko ari kuri Saido Ntibazonkiza sinibaza ko yo bagiye kumanika ibirato kuko nahoze mbona ubusabe bw'imigwi imwe bavuga ko nk'umugwi wa Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda cyo kumukeneye. Nibaza ko turashobora kumubona mu mwaka uza mu wundi mugwi
cyane cyane ndamwiteze ngaha mu karere aho kubuseruko still ngaha mu gihugu cy'u Rwanda biravuga ko ashobora kugenda mu Rayon Sport ariko ndibaza ko Saido ashobora kuba gisigaje ubundi mwaka cyangwa indi myaka ibiri akiri mu mupira w'amaguru. Batwandikire muri commentaire mbega Saido ku myaka yiwe ku migwi yagiye aracamwo ku ntamba mu rugamba yagiye yarafasha mubona gifise inguvu zo kuja mu mugwi ukomeye na nyarigi abana bariya bavuga bati imyaka n'ibiharuro ku mukinyi nka Saido ariko rimwe na rimwe twemeranya wa mugani w'ikirundi bavuga bati ntayiruka itabunda haragera gihe uvuga uti reka ngeze hano. Grace niyo mugiza twitegiki je nibaza yuko Saido no musi ntiyaragera ko avuga ngo ndamanitse aracashoboye twagiye tubona muri Simba umaze gutsindira ibitsindo 11 ubwo n'umuntu uriko aravyitwaramwo neza inkino zose yakinye iri impeccable raba mu ntamba mu rugamba n'umukinyi yafashije kinini mu ntamba no musi nitwoza kuvuga ngo Saido nahagarike ntiharagera haracageze ko akora umupira n'uramwa dushaka kubona mu Rwanda dushaka no kumurungika muri Arabie Saoudite kurondera agafaranga cyane gose kuko arakenera akazamubezaho. Claude sinzi nawe ko hari avis contraire dufise ya Grace niyo mukiza canke Edgar wowe bavuga bati ku myaka yiwe turabona ko akiri in action. Ku bwanje aricari in action cari ku gikorwa ariko kandi ukuri ko bivuga n'uyo Pepe tuvuga si wa Pepe turiko turabona mu myaka 5 iheze. Mani majambo ni byiza kubaka izina ariko umaze gushika ahantu kwa gutegwa amashugwe ko kuragabanuka ugati reka nkuremwo meza akarorero Toni Kroos ni wa mukinyi benshi byabashavuje no mu mugwi ndani bamwe avuga ati ishusho yawe ni hari bwagire kudusezera kandi kuramuraba n'umugwi soke w'Ubudagi imikinire yiwe ntari karakina nk'umuntu yamaze kuba manika ibirato muri club kanaka akavuga ati reka nkuremwo amaguru yanje najenze ndabarorera abatoyi banje muzobikora bizigureke ni wa mukinyi nibyo ariko rabiyo yavuye Arnoga ngo tubwizanye ukuri kugaruka mu migwi muri Tanzania higanwa gushika no munsi two turemera ariko cyo wibaza igitumye Simba Sport Club imusezereye n'igiki ibi nabyo bice byoneka ko nibyo ni wa mukina yibuze mu ntango hari discipline kandi hari aho yakoze kugira ngo abandanye yigenza neza mu mugwi wari wose arimwe ariko namusovuga ati nderekeza kuri ya mu bihugu by'Abarabu nje guhagana n'ababakinyi baje muri ya migwi za Al Nassr Al Ahly n'indi migwi bafise ubushobozi nk'ababundi biza kurangira ngeze cyangwa biza kurangira mfise ikibanzi icyahe muri squad yo mu kanaka cyo tuvuga ati ku myaka afise naraho umugwa jamwe ariko kandi atari wa mugwi uri muri ya migwi ifise amateka akomeye kugira ngo abandanye avuga ati reka nca yanyuma ego reka tubandaniriza ino mercato twoyita mercato kukurana ko ni Saido ntibazonkize nawe ari kararondera umugwi yojamwe nyuma yo gusezererwa na Simba Sport Club. Hano mu Burundi hari abariko barava mu higanwa rikuru berekeza mu yandi mahiganwa na cyane cyane kwiganwa ryarangiye tubona ibihembo bitangwa ku bakinya bana bariya turabona MVP Fred Niyonizeye wa Vitalo ariko yagize atya avuga ati abo tuvyaranye Vitalo nabo yagize gutarino atya atabo tuvyaranye Vitalo nabo reka ndonderera handi ati kumbure nce mu makanda ya Saido ntibazonkiza Fred mu mwaka w'ihino ugiye kuza tugiye kumubonera mu higanwa rikuru ry'u Rwanda muri mukuru wa Victor Sport ku myaka 2 yasinye kino kintu cyace kintuma nibaza nti mbega ihiganwa ry'u Burundi ni academy ni tuta kuko ku mwaka umukinyi ashayininze ni centre de formation ashayininze egal gukita egal gufata rutemikirere canke indege canke tuyite ruseha abakinyi tuyite ko indege ija guseha abakinyi ibajana mu yandi mahiganwa Fred hari bwagere turaca no ku bandi bakinyi tugiye kubona nka Frank Duwimana
Musongati arasezeranye ubu agiye gukina ihiganwa rikuru ry'u Rwanda. Uno Karenzo yakiye umusatirizi wa Moso Sugar nawe nagiye kuba mu Rwanda muri Gorilla. Kino kintu nacibajije niba mburi nyishu imaze gute Grace ndabona ko Grace basengara bise ihiganwa ry'u Burundi ni academy nitwavuga ngo ni academy kuko academy irarera hamiga habandi urumva ni academy y'umugwi kanaka natwe no musi Burundi si academy y'u Rwanda ariko nyene kuba tubona ihiganwa riheze meilleur buteur umugardien mwiza bose berekeza hanze y'igihugu bakaja mu Rwanda ucumenga twe turafama tukarungikira si mu Rwanda gusa Tanzania none barajayo ubwo twabonye benshi baja mu Rwanda genda urabe polisi yo mu Rwanda n'abarundi zijyaza nuze mukura ni polisi yarabayoye mu mwaka uheze muri message ngo ba Bedi bose baragenda baja mu gihugu c'u Rwanda na Ismail aragenda muri APL no musi kubona Fred agiyeyo. Fred ni umukinnyi yerekanye inkino nziza yavyitwayemo neza muri Vitaro yari umukinnyi wo hagati mwiza nawe ari kumugoma kandi umaze kugira amasix uragira intuzeye urayaprofita uno musi nimba agiye akakerekana ko ari umukinnyi mwiza avuga ati umwaka ukwirikira sinzi ko nzonga ifisa no masix hashobora kuzoba haje abandusha ukatusanga ndabuze isoko reka njane n'igihe mere nka bakarebe baciye mu Rwanda hama barabandanye uno musi twabonye bakarebe baca mu Rwanda baronka yandi masoko hanze nibaza kwikarisha abakinyi babahagararako mugasi ko vyari bikwiye kuba vyogenda Edgar Yes, nibaza ko sinza kuja kure cyane n'ivyo Grace avuze ahubwo ndaza guhera kwa analiza mbega mu myaka nk'itanu canke itandatu iheze nimba mumaze kubona neza hari ukuntu umukinyi mwiza wo mwirushanwa ryacu mu ca mbere que ça soit meilleur buteur canke se umukinyi yaranze irushanwa usanga imigwi yo mu Rwanda imukurikiranira hafi kubera ko ndibuka mu misi heze aba Chabarara bakigenda hari ukuntu wasanga hasigaye nka journée zitanu za nyuma imigwi itangura kumurondera hasi hejuru hanuganurwa ati imigwi iyi ni iramurondera hariya mu gihugu cy'u Rwanda mwari muvuze ati mbega aho twoza kubifata kari nka academy inorushanwa ryacu ryo barirerera abandi je ndaza kuvuga ati burya turabanza turabe mbega koko ico umugwi wa Gorilla cyangwa se mukura Victor Sport wemereye mukinyi avuye hani wacu mu Rwanda umugwi wa hani wacu uri capable kuza kugimuronsa kuko ni ryaterambere je ndavuga ati ibi bintu ni navyiza gusohoka ariko natwe tubanze turabe mbega tuzoza kwitega kugera he muri Champions League canke muri CAF Confederation Cup tukiri muri no style yo kurera umwaka umuco usohora urazi Claude ndavuga inyuma ya Claude ndabona ko afite inyishu iri TikTok kubwanje ndiko ndaza aho uri kuraza sindiko ndafata ko uno munsi nimba abakinyi Fred niyo nizeye yaba MVP akatsinda ibitsindo byinshi tukabona abavali mbona nk'umunyego n'ibindi babyifatamo neza twibaze kwanza igitumye babonwa hariya n'igiki nuko babikoze nuko bitwaye neza iyi nayo n'indi yimaze yiganwa ry'iwacu ntitwibagiye ko monde footballistique kino gihe harimo kudandaza none nimba business urakoze cyane ukano Grace akumviye kabiri yarandabye nimba iyi migwi yacu ya hani wacu amafaranga twabonye atangwa n'abafatanye bikorwa mu higanwa rikuru turayazi nimba ayo mafaranga adashobora gutunga umugwi mu kwitunganya wawe wa mbere uno munsi mushaka ko umugwi wa Vitaro ubaho gute aho noca ndakwapuye aho nyene niba two hari imigwi hano mu Burundi yatanguye kubona ko le monde footballistique ni monde ya business tugenda hari imakamba mu manuko bw'igihugu ni The Fighters Aigle Noir nibaza ko ari umugwi tudaciye inyuma imbere n'inyuma canke hirya no hino hano mu Burundi nibaza ko ari umugwi uhagaze neza kucereka iyo business mu mugwi Grace niyo muri sinzi ko wemeranya nanje cyane gose nibaza yuko Aigle Noir niwo mugwi ushobora kwifasha neza mu ubwenge urabe niwo mugwi ufise academy no niwo mugwi ufise ivuga ati ndakwije byose bisabwa na CAF barafise n'abaja bashobora kuvuga bati uno mukinyi reka tumuronderere
umugwi umukwiye tubonye umusaruro yatanze muri shampiyona. Nico gituma abafanza bavuga ngo l'habitude la seconde nature yaramaze ku mugenzo nta gitangaza no cabaye ku bwanje nibyo guserukira igihugu mu nkino mpuzamakungu CAF Champions League CAF Confederation Cup kandi turabye ibiharuro mu myaka 15 iheze bivuga iki ni majambo nta birebire imigwi iba yiteze muri izo nkino za Afrika za CAF Champions League n'ibiki nivyo tumavuga ati we don't care. Ariko Claude ako kantu mvuze siko Claude. Ariko Claude ako kantu sindagushigikiye. Hari umugwi wokora shampiyona yose igatwara igikombe ukaca uvuga uti jewe murajya amahiganwa yo ku mugabane wa Afrika ntaco ndahazeye nico gituma abakinyi bamfashije gutwara kino gikombe ndabarekura uko nyene. Reka Claude ndamwunganire gatoya. Si muri iyo mvugo nasese kuvuga ariko kandi uriko raba neza ukuri kw'ibintu. Ariko Claude ako kanoti kaje mu mugwi izo nzigwa zije mu mugwi zikwakwara kugira baziteshe ngo turiteze kuzuka umuzuko wa mbere ni byiza cyangwa wa kabiri ariko ndiretse kubona umugwi wa hani wacu club irenga ija mu gihe cy'amatsinda ryayo. Ariko Lydia Riddick yashitse kure ndibaza ni Lydia Riddick Burundi equipe yolenga umutaro yobigihe. Ariko Claude hari ikintu ngira ngarukeko uno musi uravuze ngo football ngo ni business nawo byasego ni business ariko turabe nimba ari business dukwiye kwikora ryari ryari dukwiye kutayikora uno musi nimba nzanye umukinyi nkamukinisha umwaka umwe nkaca ndamugurisha nubwo n'uruhombo nari nkwiye kumusinyisha nk'imyaka 3-4 uno musi tuko turabona biriko biratangura uno musi twabonye Vitaliki isinyisha kesi imyaka 4 nimba itanguye gukisinyisha kubera iki dosinyisha n'abandi bakinyi bakavuga ati reka bamanze badukinire biravuga ko ashobora kugenda muri Champions League nimba uvuze ngo nta kure boshika nimba badigidigi bariko barabikora mu guserukira gihugu kubera iki aba bafreds twabonye bigenza neza bagiye mu Rwanda kugira bigenze neza kubera iki batobikora muri Champions League twabonye Aigle Noir yavuyemwo isa yatsinze yaravuyemwo gusa yavuyemwo yatsinze ivyitwaramwo neza n'aba bakinyi dufise tuno munsi muri Vital hamwe boguma kunyene bakiyubaka tuko turabona Vital shikakure muri Champions League witeziki muri Champions League mu gihe reka tugaruke ku kintu kimwe igihe bagiye gukina Mapinduzi Cup twabonye Vitalo yitwara neza twavuga ati irevo aba bana niho bagisika muri Vitalo iyo bari bamaze umwanya munini Mapinduzi twari gushika kure. Yes, nibaza ko sinoja kure cyane ikintu Claude avuze nimba ko kuno musi yifuza iterambere ry'umukinyi wawe bakunze kuvuga ati kurera neza ukarera ibikura n'ikintu cyambere kiryoshe cyane n'ikintu gikomeye cyane. Yes, nibaza ko kurera mu mwaka umwe. Yes, nibaza ko still nabivuze neza ino migwi yacu ngahe wacu ntiri capable yo guha umukinyi ico yifuza par rapport iyo migwi yindi yo hanze yo muhaye. Uno musi ushaka kubwira umukinyi iti guma ngaha bamusinye contrat ya y'imyaka 2 bamuhaye inzu bamuhaye imodokari bamuhaye agashara kari hejuru mbe n'igiki wakora kugira umukonvenke kugira umbwiye ko yoguma ngaha biragoye cyane grace. Ikibazo dufise uno musi cyakindi cyo kuvuga ngo reka ndamusinyisha umwaka umwe nibafate abari erega nibwo bushobozi bafise grace niyo mukiza natwe ni kubera iki tuzo kugira ama club turiko turablaming ama club yacu reka tuhagende abantu babishoboye bazorera neza niho wiribage ko inyezi kera ubwo bihe uko bireha grace nibatko grace niyo mukiza nivyo ino migwi turiko turavuga ati si byiza ko imigwi isinyisha umukinyi umwaka umwe mbega uburyo bafise bungana gute ico turaza tucibaze neza ico rero ikintu kiba gikenewe mu maclub ni ama projet umugwi ntubu umugwi kuko turamaze kubona nk'imigwi yo hanze nko ku mugabane wa Burayi umugwi ntubu ufise projet y'abakinyi gusa n'inyuma y'ikibuga hari ama projet baratandaza amamayo baradandaza utu etiquette turi kwa malogo iyo migwi baradandaza ibitandukanye rero ni baratiza ikibuga kabiramo numva kugira ngo y'amafaranga aboneke yuko bashobora gusinyisha umukinyi imyaka 2 canke 3 canke 4 kuko uko usinyisha umukinyi imyaka myinshi kuko n'uburyo buduga bwo kumuhemba yari bikwiye ko bagira amaproje manini urazi ikintu gituma football yacu itanatera imbere uno musi genda urabe hanze
ama club abafise ama entreprise aya sponsoriza no musi mu Burundi nta loi de sponsor ihari navyo bica bituma ihiganwa ridatera imbere ahubwo bari bakwiye kwegera ayo mantu ze amashirahamwe akavuga ati reka tugirane entuzeye urazi rero tukoresha ngo umupira ngo gituma muratera imbere harimo akaro kurenza urugero gatoyi ni umupira w'amaguru urugero twariko mu myaka 2004 siko turi kuri munsi ni ibintu bisaba urugendo ni processus no musi yaho turi reka tuhashime ni mu myaka iheze umupira w'amaguru zari ndoto ko mu gisoge gihugu muri kane ariko byarabaye mu mwaka 2019 uje niterambere ashobora ko nabakinye ko rasoka hariya yoze bankurufunguzo rundi kandi go kubandanya iryo terambere ihari nitubone gusoka turiburemo negativite cyangwa se ko ari bibi hari ibibazo biza kuba byiza no kumugwi wacu isoge gihugu ariko Claude irefwe biradutuma inkamba mu rugamba zuguruka amaso da message ngozi ariko yarungitse abakinyi benshi message ngozi umwaka uheze yarungitse abakinyi benshi kabisa bashika kuma kuri 5 baja mu gihugu cy'u Rwanda yaba yakubise amashiti hamwe Vitaro yosohora abakinyi nukutege message ngozi ubabaze gaze nukutege message ngozi ubabaze hari gihe usanga ihangiro naho bashaka gushika kwari gusora abakinyi hamakanoti kinjire ibindi navyo ntubibabaze ico naco togaruka cyane sina chance ariko chatugaruka ya football yacu izotera imbere gute ngo tubone umugwi uzicuro zitatu zine utwara igikombe wikurikiranya tuvuga ati ujya mugura komeye mu gihe baraba mukinyi bakaca mugurisha ico kintu ni avuze ikintu gikomeye cyane kuko turiko turaraba dusubije amaso inyuma mbega hano mu Burundi hari umugwi utena imyaka 5 uri kuratwara igikombe wikurikiranye ese gutena naje ngaruka kera gutena runoga nkunda gusema ijambo gutwara ibikombe ko inshuro zitanu nibyo bigaragaza ubukomezi bw'ihiga umugwi ubushobozi bwani umaze 5 uri inuze wanshe n'ibikombe turiko tuvuga ku ugiye muri Champions League twavuye kuri championnat twagiye ku mugwi igene witunganijwe yes nabivuze neza nibaza ko aho ibintu bigipfira ni muri za nteguro z'imigwi yacu style je hari ikintu gunda kumbabaza hani wacu uno musi club irashobora kubaho ibayeho kubw'umuntu umwe mbega nibyo koko byategeza kugenda uno musi urashobora gusanga uno musi nimba umuntu ari president arazanye uburyo yashize muri club president ntashaka kuzamaha iyo myaka yose nimba uno mwaka umwe ashobora kuvuga ati jewe no mugwi reka shimwe uburyo bwanje ndaje swadi kuyimeze neza irahari staff bariko bahembwa neza umugwi uri muri kaba bayeho neza cyane ugasanga uwo mwaka urashaka kuresista baratwaye n'igikombe ariko umwaka ugira kabiri yanza kurambega bwa buryo nasohoye ndaza kubugarura kana gute ni kwa kunda ndashaka kubona umugwi wundi uzo kavuga ati mbega uwo mukinyi wawe nta kuntu hoba iyo transfer umukijya gasohoka mukamumpa aravuga ati nubundi kugira bwa buryo bwanje bugaruke nuko dusohora abakinyi mu nyuma turamure bashasha ni cyakindi nibaza ko nimba no musi tofata ugasanga umugwi ubahe kujya ukaba uri nko mu biganza bya entreprise runaka canke ubayeho utunzwe n'abantu atari umwe byoza kudufasha muri rya terambere ry'imigwi yacu mu gusora abakinyi nka Dortmund ariko ujye nawe ufite projet urafite projet bavuga bati turasohoye uno hari ubundi tubona aza kumusubirira direct harasohotse Pierre-Emerick Aubameyang harasohoye Lewandowski barasohoye bano ba Ousmane Dembele Jude Bellingham kandi bakora amapi akomeye nta mwaka tubona Dortmund abaswari no bakunda kuvangura ngo kuboronga na turabona yari batwemeje no muri finale ya Champions League ninde yarazi uno Adeyemi nibaza ko barafise n'ikindi kintu bamaze kuturusha ikindi kintu dukwiye gufata byo dufasha neza kintu cyitwa kudetecta amatara hani wacu sinzi ko mura turacari hasi cyane ega niyo projet ega ni umugwi bariko tuvuga ko hari kintu ntashoboye kuvuga ku mwaka turakunze kubona ino migwi hano mu Burundi champion iraheze umugwi wose uragiye haje bashasha bantu bimana kubaka biragoye ariko gusambura biroroshe rero ku mwaka tuza turabona umugwi ugira abakinyi bashasha none gashaho bazo yakoye inzoba ryari ariko nibaza ko siko ndayifatira mu yo mvugo hano mu Burundi ni kwa rugusa hano mu Burundi champion igiye gutangura shaka umugwi turabona abakinyi benshi bashasha nico gituma rero
kugira birame hategerezwa kuba projet iri durable bavuge bati uno mukinyi turabizi ko tumufise mu myaka 5 apana wa wundi tuba bafite ku mwaka ariko nagwenda agaruka mvuga bati ino migwi yo mu Burundi ntifise uburyo ntiragera kuri bwa buryo bwo kugumanya abakinyi imyaka 5 nazogaruke ko tugende ku bwana burayi ariko reka duce muri basketball naona kuno munsi hari inkino zibiri muco bita VBL canke Road to VBL inzirigana kuri Viva Basketball League hari inkino no munsi zitegekanijwe zibiri ku kibuga gikugira ubushikiranganje bw'inkino rugarako n'imico kama Aigle no horana ko izo biri mu kibuga yakiriye Mutanga United nayo Terrain Entente Sportive Les Ipo yakire Karera Lions iva muri Rutana n'inkino ziba igisaha 10 z'umuhingamo Ibatsko basketball nawo none tuzofata umwanya wo guca hirya hino ino Road to VBL turabe ingene imigwi ihagaze muri rusangi nibatsko tahandi twoja tari twereke yari mu Budage hariya n'ibintu bishushe cyane ariko nagiye kubona hariho abatanguye kuvuga bati imigwi twari twiteze kwitwereka ibitangaza wapi badu deception ambiyati ngo Claude ngo higanwa ngo ribahiganwa ry'ibidogo dogo ngo kona Arda guruka wana Lamine Yamal bakora amarekoro atandukanye ibintu birahirirahe Yamal Lamine Yamal nabonye bamukoreye na championnat yo yitwa ngo Yamaliga ariko n'umwana azikwicira azirishi Ibrahimesha bakuru ibintu bikomeye cyatarabiruka nabonye ariko abamenyesha makuru bakuze inkuru cyane bagiye mu cyumba hari ariko aragira ico bita revision ariko aritegura ngo test nationale hariya muri Espagne isaha 8 abandi baryamye ari kugakaya ariko ariga baca baramufotora ati nguwa mwana afise ihiganwa yitwa Yamaliga ariko nivyo gukenguruka kwiga ni vyiza naho buri umukinyi ni vyiza ko utishimira ubwo bukinyi gusa ubwo bustare bwawe ariko ugategura inzira zo kuvana muri ubwo bukinyi uja mu buzima busanzwe ngo ndakeka ko umwigisha wanje azondungikira ibyavuye mu kibazo azobinukira ku mbuga wanira undi ko ndaraba ngo umugwi wanje yarurasha gushika kure tuze gushika kubona muri final ujya kwija kwishuri ngo nkaca ndabivamo ni nyuma yiga ngo ndiza ko n'umwigisha wanje bizomunezeza ntwaye ko kino gikombe ariko Claude ikintu nahoze nibaza mbega bariya abantu hari ikintu bakiturushije gatoya nama nibaza yaba ari hano iwacu umuntu akagira kuri rujya rugero rwa Yamal ageze ko mbega ntihavuye aheba kimwe akabandaniza mu kindi benshi barabikora yego Nibaza nga mu Burundi n'abakinyi bake dufise bize bace ku ntebe y'ishuri benshi barabikora naho football ikunze acaheba sanga yakuyemo akarenge gusa nivyo birabagaburuka ko mu nyuma ukavuga turahitamo ubu wa mwanya wo kuja muri match wa mwanya wo kuja mu ishuri usanga utari kurabishobora ariko ni rimwe na rimwe bishobora gihe c'ama examen Ligue B irahagarara aca nibuka uno Ale Olivier Niyunge ko amenyereza umugwi wa Flambeau d'Orest 2013 naho ranja kuraba imyimenyerezo hano kuri kwishure ene bagirira ngaha kuri ene hari abaseanse yo kuvuga ati tugomba dupima ubumenyi bw'umukinyi umwe wese akavuga seanse yo kuvuga igifaransa seanse yo kwiexprima mu kirundi neza numumenyereza rero yara privilege ico kintu cyo kuvuga ati sukuza gukina gusa ahubwo tegura na bwa buzima bw'inyuma yo gukina iga ugifite ubwo bushobozi bwo kwiga iga rero novuga ko uno Lamine Yamal abakarorero ku bakinyi b'abarundi kana abakinyi bo ku mugabane wa Afrika muri rusangi aho bavuga bati ifite talent yo gukina amashuri reka ndayameta apa ariko byari bikwiye ko ugerageza byose bikagenda ku rugero rumwe rero reka tugende hariya mu Budagi ni bisagara bitandukanye byakiriye kino gikombe ca Burayi kiri kukibera mu gihugu c'u Budagi ariko ku munsi w'ejo nagiye kubona igisagara ca Leipzig imvura yari dedededede ni ibijyanye na meto bitoroshe ukabona amazi hariya karayogo hari ubona ko ari ibintu bikomeye baciye bagira comparison no muri Côte d'Ivoire byarigeze kuba muri kane heruka amazi ari karayorwa ariko ntibyabujije ko urukino ruba still ntibyabujije ko urukino ruba kabisa
Nuko? binyarukije mu nyuma abakinnyi baraja mu kibuga match iraba kandi yagenze neza cyane. ni igikombe cyatanguye kuva ku munsi wa gatanu tubona Budagi babikora neza batsindiye kose ibitsindo 5-1 aho twabonye abakinnyi batandukanye aho bariko barabyifatamo neza n'ibisagara 10 Berlin Cologne za Dortmund Düsseldorf ibisagara nka Munich ibisagara nka Hamburg Leipzig Gelsenkirchen Frankfurt Saint-Germain n'ibisagara bitandukanye akora birekera igikombe kandi no gahungudwe no ku matsinda atandukanye n'ibikombe 10 kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana ubona ko bijyamye mu bihugu bitandukanye aho tubona igihugu cy'Ubudagi bafise nk'ibikombe 3 aho icyanyuma bagitwaye mu gihumbi 1996 igihugu cy'Ubudagi nako cya Espagne nacyo nyine kiri mu bihugu bifise ibikombe byinshi 3 aho batwikombe 2 bikwikanye ndetse mu mwaka wa 2008 na 12 Ubutaliyano bafise ngo 2 ndetse no tenant titre bafise giheruka mu Bufaransa bafise nk'ibikombe 2 icanyuma bagiruka mu mwaka wa 2000 aho katonega ibihugu nka Pays-Bas za Denmark ibihugu by'Ubugiriki Portugal ibihugu bya icyitwa Union Soviétique ndabona na Czechoslovakia aho hambere yahise bikifatanye na Portugal bafise igikombe kimwe bese ko ribaza iki gikombe kigiye kuba gitaha hehe Arno Gahungu igikombe kigiye kuba gitagwa hehe Grace igikombe kigiye kuba gitaha hehe Edgar Iterite. Reka dutangure kwa Grace ndabona ko hari umugwi yatwemeje 100% ko byanka byakunda igikombe gitanga iwabo uko watanguye ubyibaza ni kuri kurabibona inyuma yino première journée hajya n'abongereza hajya sabongereza batubwira oya wabyibagiye oya rubwongereza wabyibagiye atari ubwongereza bwarubo kubera kwiganwa itarahera niyo navuze kubera kwiganwa ari kwigitangura nimba wahinduye biremewe oyo Alemanya ko yabyibagiye ubundi nigiye kandi ari kwirapa yaravuze ati Cote d'Ivoire iri muri 3 je natoye havyo nakubwiye ariko Cote d'Ivoire yagiye kwivuga muri demi finale kuri oya yabonye biri ko bigenda muri kane nababwira ndi muri kane reka Claude yateye swata ubundi hajya ntiyari Ghana yarimo na Algeria yayivuze Ghana yarimo sinora ko nabwo na Maroc narayivuze vraiment ariko urakoze kwemera ibyo wavuze ubundi turacari kuri journée ya mbere yes kuvuga ngo mu guzotwara igikombe journée ya mbere yarangiye journée ya mbere kitwereka ariko ati twereka kinini kuko no musi ari abakinyi dushobora kuko uza gutsindwa urukino rwa kabiri azobatashe kubera yatsinzwe journée ya mbere yes ariko Claude ntari bwageraho tuvuga ngo journée ya mbere ari kitweretse kirekire baracyari mu ntango niho bagishika ntibari urashaka kuvuga ariko ngo kujya ni kare ariko wanyemereye ko iyo ntango ari gushoboza gushika mu gice gikurikira ariko ngo kujya ni kare Grace kandi kirenze ko abakinyi kuri journée ya mbere bashaka kukubwira ati ntitwari bwanwani uno munsi turacafise imvune twakuye hariya mu mu isa rya mbere bagikina urukino rwa kabiri urenyemera ko umugwi watsinze urukino rwa mbere ugatsinda uno munsi uzoba usezererwa kubera iki kubera ko bitwaye nabi no mu rukino rwa mbere turaruharura cyane ariko uno munsi bashobora kuba bafise excuse bakavuga ati urukino rwa mbere twari dugifise imvune zavuye mu migwi yacu urukino rwa mbere ntitwari bwabonana abakinyi ngo twumve ko twamaze kubonana bashobora kubyitwara hari umugani bakunda kuvuga ngo ariko nibutse igice ngo birago birahanda hajya baba bavuze ngo birago birahanda Reka twiyoza rino ariko ni kimwe nakubwira n'abantu no munsi amayago y'ikirundi rero Grace niyo mukiza ubu duti journée ya mbere biratahuritse naho umugabo wotsindwa kuko haracari kare ngo ntituripanga ntibaripanga kuna kuwasanyagiwe n'Ubutaliyano ngo biratahuritse ariko itari iri muri nuze mu byatwe mu mayikipa mu bihugu byamaze gutwara ino kubona ububirigi bwanyagiwe ari ubwa gatatu bwasindwa n'umugwi wa 48 kuri classement ati biratahuriye umuhungu wa Kevin De Bruyne tugaruke ku bubirigi umuhungu wa Kevin De Bruyne urukino rwarangiye abwira papa we ngo ibyo bintu sidavyemeye ariko Grace avuze biratahuriye ubi gutsindwa ku rukino rwa mbere Kevin De Bruyne yagize ibikorwa bibiri yari kizigenza wa ububirigi yagiye gukonsora abagenzi biwe ati
tuzobikora ku rukino rukomeye rukurikira ariko yagize intambamyi ikomeye ku muhungu wiwe yari inyuma y'ikibuga yamubwiye ati papa bino bintu bibabaye ko nibiki bisigura gutsindwa na Slovakia umuhungu wiwe yanse kuvyemera yari yambaye nimero birashoboka ko n'uwo mwana atari bwabone Slovakia ikora ibintu bikomeye muri yero ati papa we itsinda murimwo papa we ndabitsinda barimo itsinda rya ndi kumwe na Slovakia na Romania na Ukraine ko papa we ibi bintu birashoboka Slovakia ya 48 ariko Claude mu gihe ubirigi ku kibanza cya gatatu tasima harura rimwe kabiri gatatu ariko Claude nico ngira ndakubwire uno musi nitwoza guhagarara cyane kuri classement FIFA nimba je uno musi imbona ko ndi wa mbere kuri classement FIFA nkaca ngenda ngaho sinegura umugwi wanje singire evolution ku mugwi wanje ngo ngume nubaka hari indi migwi nayo ikicaye yavuze ati reka ngume ntegura kuko ndazi ko imigwi tugiye guhura ari umugwi ukomeye katurabe composition ariko hari n'umuntu ariko arabihomberamo cyane no Romelu Lukaku reka nshire ko Bolingo nako naragafite iryo n'izina ry'iyi Bolingo Romelu Lukaku nibaza ko ari muri benshi yahushije amagori isindo bibiri byose byanswe na VAR yamukoreye ko cyane nibaza ko Romelu Lukaku ino première journée azoyibuka ibihe byiwe byinshi bishoboka urabona Grace ndiko ndaraba uyu mugwi raba uhere kuri the captain Kevin De Bruyne ukaza hano kwitwa Trossard ibyo kakora muri Arsenal ukaza kuri Jeremy Doku muri Man City ukaza hano inyuma ba uyu Mangala ba Onana Zeno de Barca ba Carrasco Usufai ba Castagne uyu mugwi muri bya ifi bishaka gutwara kino gikombe numugwi novuga ko wari muri babandi batanu baba favori ariko nibaza ko ntitwoblaminga cyane ariko kandi kini gitangaza cyane cyabaye muri kino gikombe Argentine kugira itwara igikombe cy'isi yari muri Qatar urukino rwabo rwa mbere batsinzwe n'umugwi bayabaye umugwi wa Arabia Saudite ariko nibaza ko still abantu barabye journée ya mbere ariko ino migwi yagiye iritwara mu buryo natwe tutari bamwe tutari tuvyiteze ko Neko ndaraba match y'Ubwongereza irangiye narari ya kara Claude ndamubwira ati Claude wamboneye mu Ubwongereza ibintu biri kuratugirira nakubwiye ngo hagihari uyu Southgate umenyereza mukuru w'izina rezi 3 ayo mazina azokwamaho mu Bwongereza ari iki gikombe bakirabira hariya kuri stage yes still harabo amumenyereza gerageza kubona ukabona ati niba uri no mugwi urashaka kumuroka nibaza ko Southgate no umwe mu bagabo batariko barankonvekana gatoya ko biri kose nibaza ko twohera mu itsinda rya mbere groupe A tukaraba mbega journée ya mbere dusigiye iki Allemagne ndabona mu kibanza ca mbere n'amanota 3 ibitsindo 4 bazigamye Suisse mu kibanza ca kabiri amanota 3 n'ibitsindo 2 bazigamye Hongrie amanota ubusa Ecosse amanota ubusa itsinda rya mbere iri tsinda ndabona Allemagne ari kinika nibaza ko Allemagne kubona iri imbere y'abakunzi sinzi bava mu bisagara bitandukanye baza bayishigikira kandi hagira privilege kubona yakiriwe iwabo n'urukino ikimenyamenya nibatswe c'est vrai Ecosse ubwo ukanganye cyane urukino rwa bakinye ajya ntibatsinze 5 kuri kimwe kuri kimwe twabonye akazi gakogwa n'abahungu aba muri Bayer Leverkusen tubagiye bo muri Dortmund nibatswe rero ino Allemagne iri muri baba kandida batanu nyene b'igikombe navuze ko na Florian Wirtz ababanja mbali Musiala babakayi Haveza babafukag abakinyi bakoze akazi kenshi ubundi Claude nakunze no mugabo wa Allemagne kabisa ufise swad ivanze ukuntu abakinyi bakiri bato abakinyi bafise uburambi experience hari abatoni Kroos barahari ba Gundogan barahari ukinyavuga cyane w'imvuzi akunda kuvuga kuri Barcelona ninde Thomas Müller voilà nibaza ko uku kuntu afise swad ivangavanye abakiri bato n'abandi bafise ubwo burambe batwaye igikombe cy'isi bari kumwe n'ino equipe y'Ubudagi ino equipe yashaka kugera kure cyane ego ndiko ndabona Ubudagi mwiri joro uza kumugwi wa mbere ugiye muri weekend
mbonera bagiye gukina nandi urukino bakina na rugira Hongrie Hongrie bakina na Hongrie ndabona kuno munsi bakina na Hongrie yari yatsinzwe mu rukino rwa mbere bakina na Hongrie isa 12 12 z'umuhingamo ariko je cyo ndiko ndabona nivyo Ubudagi bafata umwanya wa mbere nivyo n'urukino rwa mbere ariko sindiko ndabona ko Ubudagi ngo kwijajara ngo batsinze bitanu kuri Ecosse Hongrie ngo bayishire ngo biteze bitanu ko nyine no siniko ndabona ujya mufungo wa 5G 5G siniko ndabona ko matanye nuko bakinye na Ecosse ariko kandi ya communication ni wa umenyereza Julian Nagelsmann ni bya birungo byiwe amapisa yakuye mu mugwi wa Bayern avuga ati iyi ni opportunity na kanyu kaje kasanga ku butaka bw'Ubudagi ngira nerekane ko nirukanye muri Bayern ndabishoboye ibi byose birashobora gutuma tubona uyu mugwi w'Ubudagi ushaka gutangaza abantu igikombe gasigara hariya kwa bujya gutaka yes tuze mu itsinda B ndabona umenga Grace ariko ashaka kubivuga ku Budagi ikintu cambe singiye kure cyane na Claude ariko no munsi urukino rwa mbere Alemanye nibaza kwitorugeranya n'uno munsi mu bakinye na Hongrie urabona yuko bakinye na 29 Alemanye 10 Hongrie 10 9 baranganya nitwacha tuzogeranya n'iza Ecosse yaheruka gutsinda Alemanye muri 1993 hajya heze imyaka myinshi cyane heze imyaka myinshi cyane ariko turabona uno munsi yeruka kwitsinda garo cyane imyaka 31 ukacuraba na ekipe yeruka kwitsinda muri no mwaka nyene nibaza ahubwo ko yotegura ikagenda ivuga ati reka ntegura urukino nkuko ngiye gukina n'umugwi ukomeye nimba ashaka intsinzi uno munsi bari ku butaki wanje nico kintu tambere facteur yotuma avuga ati ndifitiye confiance kuba baje gukinira iwacu ni ibintu biza kunyorohereza ariko ndabona nta mazina maremare muri Hongrie hari izina riko riraza imbere yawe muri Hongrie Garuna nta zina ibyo se birekana kanga uno munsi aba Antonio Rudiger nakazi karekare bagiye kuba bagira ari inyuma ariko na 2022 igihe babatsinda nta mazina yari ariyo babatsinze igitindo kimwe ku busa nibaza ko aha hantu Claude akunda avuga ngo urukino ruba rworoshe ngo ni kuja kurima mu kirima bagwaye reka twije muri mwitsinda B aho Espagne iyoboye n'amanota 3 nivyo inganya n'Ubutaliyano Espagne je bafise umunsi mukuru ukomeye imbere y'Ubutaliyano nibatwa ino ni match igiye kudetermina uzoba uwa mbere muri no tsinda B yari kuba finale Allemagne Ubutaliyano abambe Espagne n'Ubutaliyano nibaza ko kuri tsinda rya B kuri Espagne chamber cyo no usa n'ukwezi umugwi wa Espagne ndetse n'abakunzi bawo mwino eho bakoze akazi neza gutsinda Croatia nimba hari umugwi nabonye ukina ibyuzi ni umugwi wa Espagne kabisa tugutsinda kubera ngo bibaguye ko uragutsinda ukurusha batsinze umugwi wa Croatia bawusumbya bawuri imbere ndavuga ati no mugwi wa Espagne kumbure nawone ni umwe mu mugwi ushobora guha amahirwe yo gushika kure cyane bari mu itsinda B bari kumwe na Espagne bari kumwe n'Ubutaliyano Albania na Croatia ahubwo wundi mugwi waza kutaza gukora ikosa no munsi n'umugwi wa Croatia kuko waza gukina na Albania kuko kanyerera kazuba kabaye cyane icumu rako kirafasha umugwi wa Espagne Furia Roya aba bana ba Pedri abahungu ba Lamine Yamal nibyo urabona ko bashike n'aba ba Morata na ba Carvajal nk'abakinyi b'inyanaribonye mu mugwi ariko kandi ko bambaye uyu mwambaro w'umugusukira gihugu tubona ko wace nk'ibihanganye nka ba Xavier Hernandez ba Iniesta n'abandi bashayininze muri iyo myaka 2008 baraza amakuru ko igikombe cyataje wa 2008 2012 kabiri bikurikiranya atabuni mugura bibikora uyu mugiko ndabona ko ari akantu aka ADN karimo nka Real Madrid iwa mugwi kino gikombe kuza ko atarisanganya setuma nawusha muri ya migwi nayo nyene ishaka gutwara kino gikombe ariko Claude Kwizera reka ni reserve kuko navuze ishobora
okay ushobora kugera kure ushobora kugera Ntugitware. uno munsi baratsinze ku rwa mbere Croatia aha nawe nyine wari umugwi muri tsinda benshi bagize ko ari itsinda rikomeye itsinda Groupe de la Mort bisigura ko basigaje igifi kinini ku munsi w'ejo ntawe uzi nka bigira bigende ku munsi w'ejo bariko barakina n'Ubutaliyano ariko Ubutaliyano bwa bundi bwanyeretse umupira uraho Ubutaliyano nabonye batsinda Albania bigoranye ko ndabona ku munsi w'ejo Espagne nabisha kwigora ashaka kuronka qualification. aha reka tugende mu itsinda C itsinda novuga ko riyoboye n'Ubwongereza nibyo amanota 3 barayafise bakurikirwa na Denmark Slovenia ikibanza ca nyuma kirimwo Serbia ariko abana bariya bariko baraduta ku bushobozi bw'Ubwongereza ubushobozi bwa zino ntare zitatu umenyerezwa na Southgate kuva 2016 ari kwaramenyereza Ubwongereza abana bariya bariko baribaza bati yoba yarushe canke yoba ari kamenyere k'umugwi udatwara igikombe igihe bari kumwe uno Bwongereza abantu b'Imana bugiye kutwereka iki muri rino tsinda C nivyo barashobora kuhava ariko muriko mubona gute Ubwongereza yes nibaza ko ku mugwi wa Free Lions w'Ubwongereza hari ukuntu utagukonvenka bivanye n'abakinyi bafise abakinyi beza ego abakinyi beza vraiment ku mazina no mu migwi yabo babikorana neza ufise ba Jude Bellingham ufise ba Cole Palmer abafise ba Phil Foden abakinyi benshi batandukanye kandi beza Cole Palmer yatanguye gatebe yes nta n'umunota n'umwe yakinye kuri match ya mbere nta n'umunota n'umwe yakinye arakwiriye El Monumental kuri Southgate yes nibaza ko kuri Southgate nibatsko yoba ahubwo anafise na squad imucanga kugira ngo ayari ashakwa nibyo bindi na ndabivuga ashakwa afise umugwi umuroka uburo bw'isi ni buva umusururu niko babivuga mu Kirundi nimba no mugwi adashaka kumanaginga ino mugwi w'Ubwongereza bashaka kumugora cyane kubera ko kuva 2016 sovuga ati rumva ngo numugwi ngo nabakinyi bataramenyera no misi yose ya selectionné agahamagara abakinyi batandukanye ariko nibaza ko ano namwe mu mahirwe ashaka ko yafise nka ya nyuma uno mwaka bikanka Southgate turashaka kumubona yavuye mu no mugwi wa Free Lions kubera ko nimba no mushaka kuzana mu abakinyi nk'aba bafise amazina atandukanye bafise amazina akomeye ariko ukabona ntaho mugiye gushika cyangwa se umupira muri ko murakina nturi kuremeza abakunzi b'umugwi wa Free Lions nibaza ko Southgate ashaka ko afise amahirwe ya nyuma sino bikanka akagozi karacika iyo babompa uno mugwi w'Ubwongereza bano bakinyi bakanyemera nk'umumenyereza wabo igikombe no gitanga ari cyo kwikorera uri kurirabira kuva mu igori gukoresha filosofia mwibiri banga ryose nka biramushika filozofi no koresha kuri bano bakinyi turiko turigashimi mu myaka nyene menga ya 10e canke indwi hariho umenga yari équilibrage par tâtonnement Rosi chamwishe yaratatona cyane yaratatona cyane uno mukenyero wanje rero urumva ko atampamvu naho wo gushikana narikuvuga kuri ino liste aho no yopanga NFA kindi nyuma umwataka mwimbere ariko tuvugisha kuri uri kurumviriza ino squad mwigori ni Jordan Pickford umunyegora ameze neza hariya muri Everton ahiye utovuga ngo ni wa wundi ari karatatona ngo ni wa wundi ngo aje mu aho yabise Ramsdale inyuma ukacuzana uno mukinyi John Stones Man City ukazana Kai Walker Man City Kylian Trippier akakina muri Newcastle United kandi ubona ko abizi kandi akomeye ukacuzana uno mukinyi Adi Kenny Mark Israel afite amazina menshi cyane ariko tumwite Ngehi hagati Declan Rice impeccable muri Arsenal impeccable kabisa hagati nyene Alexander Arnold Trent wa Liverpool impeccable ariko nibatswe yamuhinduriye kibanza agasanzwe akina kuri zibiri Bukayo Saka imbere Jude Bellingham Phil Foden Harry Kane no muvuga bene data bawumpaye igikombe wa gatanu mu kiganiro twakoranye kwa gatanu Claude yarambwiye ko asigikiye ry'amashini yatanze ibice 19 na ku Bwongereza nyuma nza kubona urukino bariko harakina ndavuga ati iry'amashini rero Claude arayifitiye icyizere areka twisunga imisi yose uko turatangaza urukino yatangura kumbwira
ibyo ry'amashini yavuze imashini nyabwonko ivy'ubwenge itibeshe ubundi ry'amashini ntabwo je ndanayemera nje naramubwiye ko ntayemera amahirwe ndahaye Espagne Allemagne na Italie Ariko kandi- hazovamo imwe muri izo stade twarabonye umugwi w'ubufaransa mwaka wa 2006 ukombe cy'isi cyabaye mu Budagi bageze muri final kino gwa mbere baranganije bakari baranganya baza gutsindwa gatatu mu matsinda barabanda gushika muri final kuna musi urabona ko Ubwongereza nibyo igitutera kuvuga ibi nuko kwa twiteze byinshi gusumba ibi ariko kandi igihambe barosa amanota 3 ya mbere yes nibaza ko tugerageje kureba Claude burya bakikubwira 11 batangura ku mugwi w'Ubwongereza aho uri hose bavuga ati aha hantu intsinzi itaha mu Bwongereza ego ntitwari Ku twiteze rupapuro. igitsindo kimwe bien sûr ku rupapuro Ubwongereza bwamabura imbere ejo bari miteze ko Georgie iza igahagara imbere y'umugwi ningo bwa mbikinye eho aho twabonye ibyabaye naho Turkiya yatsinze Georgie yankiniye umupira avuga nti birerekana ko umupira ubu kino gihe uri kuri ndi rwego yes nibaza ko hari ukuntu imigwi imwe imigendera dutangaza Eh, kandi iki nico cerekana uburyohe bw'umupira tubonye umugwi kana kuje kana kandi kabure tubone ko baje gusina imvura y'ibitsi tubona ko akago kashobora kuza kwigaragaza kakerekana ibindi bintu turabishika ko twagera kuri Republic Czech hari abantu bari batanguye kuyaga mwe na yandi mwiri joro rya RK n'ubutaliyano je nibwankomvesa ku kino bakinye Yes. rwa mbere urabye kino bakinye nibaza ko kuri journée ya mbere biri kuri kimwe kuri journée ya mbere Claude imigwi imaze kunyemeza bivaye nuko yakinye hariyo Allemagne hariyo Espagne n'umugwi wa Pays-Bas hari ukuntu still faso bakina mu mupira nibaza ko kukwemeza kuri journée ya mbere je ndamaze kwemera ariko iyindi migwi hari ukuntu itari kirakonveka abantu bariko barayiha amahigwe Portugal ego Angleterre ntiri kirakonveka hari gutsinda umuntu umurushije no gutsinda umuntu bivaye na swad ufise ukavuga ati harimo imiyaga myinshi reka tuje ku itsinda D riyobowe n'Ubuholandi inyuma yabo bari kumwe n'Ubufaransa Pologne na Autriche ntaco barayaga bafise ubusa bw'amanota mu rukino bamaze gukina Ubufaransa na Pays-Bas twitege ko muri ino migwi ibiri ari Ubufaransa canke Pays-Bas bagiye kugenda aya ngaho imigwi bizorengana niyo nyene ni nyene niyo nyene ariko Ubufaransa bwaraye bugize ikibazo kuri Kylian Mbappé lota no musi niwe bwari bufise ko ntugeye buvuga ati niyo duhagaze ko aka kantu kagiye kubagora ku managinga cyane hano Didier Deschamps rimwe na rimwe abafaransa bariko bamuhora yuko yashize icyizere kirenze muri Kylian Mbappé lota yibagira abandi yibagira ko umugwi ushingiye ku mukinyi umwe urasambuka bikananirana Kylian Mbappé ngubu yaraye agize ikibazo aragira ikibazo c'izuru kandi ngo byanamukoze ko no ku mubiri wose ariko abana bariya bariko bavuga ko ashobora kugaruka inyuma y'amatsinda binashobotse ntagaruke mu kibuga ku bwanje cyo ndayibona kugaruka inyuma y'amatsinda ni success ntacyo biba bitwaye kirekire kuko baramaze gufungura ku rukino rwa mbere sigura ko basigaje gukina na Pays-Bas barasigaje na Pologne abakaramuka baroza amanota 3 gusa birakwiye ko bibashikana muri weekend ubwanje ndiko ndaraba n'umugwi na squad y'Ubufaransa nibyo ni Kylian Mbappé amariro no mugwi urabye Italy cyonyine kirashobora kuvuga ntarabye na Didier Deschamps nawe tuburi Didier Deschamps icyo wokora nkumenyereza rero nibyo aka kantu karacyo kavuga kandi ndabona ko uyu mugwi rashaka gushika kure yes ndakunganiye gato Claude nibaza ko ku bantu ba blaminga Didier Deschamps uno munsi Kylian Mbappé nta mugwi n'umwe yojamo ntakine nta mugwi n'umwe yojamo ntumwubakireko bivaye n'umusaruro atanga mu kibuga kuko nubwo bavuga ati kumbure yari kuzaramenyereza abandi bakamenyera kugira ategura umusubira wa Kylian Mbappé mu gihe yogira ikibazo ariko abo bandi wozana bose nibaza ko bokina uko Mbappé yahejeje gutanga ibyo yategeza gutanga mu kibuga yego nibaza ko reko no musi ku mugwi nserukira wagihugu w'Ubufaransa Les Bleus ni kibazo bashaka ko bagize ego kwino mvune ya Kylian Mbappé aho yababaye kuzuru bavuga ati izuru sinzi ko rivunika mvuge ko ari kuvunika ariko yarakomeretse cyane kuzuru bituma bavuga ati bazomugana operation ariko bavuga ati
hako bagira operation azogaruka kine yambaye mask nk'abandi bakinyi twamata babona iyo bagize akabazo mu maso cyangwa se kuzuru baza gukina bambaye mask. Kylian Mbappe rero azosibura ukino bazokina na Peiba bavuga ati ashaka kugaruka inyuma y'imatch z'amatsinda akagaruka bamaze kubandanya muri weekend de finale. Ariko abana bariko baribaza umusubirizi wiwe yoba arinde. Olivier Giroud arafise ubushobozi bwo gusubirira Kylian Mbappe Lotan canka baba Randal Kolo Moani bafise ba Marcus Thuram ariko igihengeri ca Kylian Mbappe kigiye kuzibigwa nandi. Boje ndibaza ko siko ndanegirira cyane izi zo matsinda ariko ndiko ndabona ahantu Kylian Mbappe akenewe mbere yarakwe n'akaruhuko gatoya kugira ngo umenyereza nka Didier Deschamps amubikire bya bihe umugubuje ukirukira avuga ati turatsinda cyane turataha ya bihe bya wiki mu gice cy'umunsi gice cyanyuma igihe cya kare gice cyanyuma demi finale mu gihe nk'ubu burenganzira Chelsea muna ko abuza abakinyi ukinisha na squad yajanye hariya mu Budage. Yes, kubura abakinyi Claude yokinisha ariko still kugira nk'umukinyi yoza tanga nk'ibyo Kylian Mbappe ariko aratanga mu kibuga biragoye cyane. Nibaza ko absence ya Kylian Mbappe izoboneka kwizi nkino zibira agiye kutaboneka zo mu matsinda. Yego. Reka twimukire tuve mu Bufaransa na Pologne tugende mu itsinda itsinda ni Roumanie, Slovaquie, Belgique ndetse na Ukraine. Ariko nako Belgique urabona ko batanguye nabi mbona n'abakunzi binaciye no ku muhungu wa Kevin De Bruyne avuga ati twabaye desu kabisa n'umugwi twari ko turafana ariko buno bubirigi bwari buhawe amahirwe yo gusohoka muri no tsinda barabambere barashafite buno bushobozi ndiko ndaraba kuko ndakibagije kuko hano nsimigwi ine ntibakina inkino zitatu umuntu agutanze kuronka amanota 3 ya mbere biba bigoye kugira ngo umufate kugira unamusige kugira ugenda kuronka ya 3 nawe agatuma arondera rimwe canka karonka ya 3 nyene ugasanga yagusize rero ubu birigi buri kumwe na Roumanie, Slovaquie na Ukraine nibaza n'imibi buri bafashe umwanya mwiza bazofata umwanya wa kabiri. Iyi Ukraine ya André Lunin na nyene yino irahoba ntitworaba kuri André Lunin gusa canke Zinchenko wa Arsenal ariko Ukraine tubibone ko hano muri rino tsinda ntakigiye kuyaga ariko muri tsinda navuga ati biracyashoboka kimwe mu gitangaza nabonye no mu gwa Slovaquie uza gutsinda Belgique ariko ubundi nibaza ko Belgique nta kosa na ritoyi isigaje gukora kuko ikanyerera iraza kuyisanga isezerewe mu yindi bivuga bisubiye Belgique ubu birigi rukino bazaga rukina Romania na Ukraine batenza kuditsinda byanga bikunda aho ubundi turabonera bamaze guseza ino higa yesu je muri rino tsinda rya F ariko rya nyuma tsinda ryagaraje nk'ibitangaza ku munsi w'ejo ni igihugu kiyoboye uno mwana akinira umugwi wa Real Madrid Arda Güler nibaza ko ari we yaraye ahawe n'agashimwe ka homme du match. Arda Güler yagize uko ashiramo igitsindo aratanga n'imipira ivamwo ibitsindo bariko bakuramwo bariko batsinda kino gihugu ca Georgie 3-1 ariko ndavuga ko wari umupira umeze neza yarinda kwatake nabonye atake no gahungu naje kubona gushika sinari niteze ko mbona umupira mwiza witwa Mertul Mulder ku ruhande rwa Turkiya yashizemo igitsindo turamutse hari umufana wa Turkiya ariko umufana wa Turkiya aza kubaje kubwagula Arda Güler acagororera kuko umufana wa Yamin Yamal Teddy bimenye Imana hariya muri Turkiya ku munsi w'ejo arambwiye ati nk'umurundi ndaha muri Turkiya uno munsi ngo nzoba nshikiye Turkiya kandi namaze kubona ko abanyaturikiya ari benshi mu mabarabara icyatangaza no gahungu nuko n'intsinzi ibarose i Berlin mu bizo bitandukanye hariko haravuzwa inanga n'imyironge ko baribaza
kubera iki ariko naje kuronka amakuru nahawe n'uyu Teddy Bimenyi barambwiye ati ntibitangaje mu Budage ari abanyatiriki bashika miliyoni 5 baba hariya ni benshi bariko barigina iyi ntsinzi rero gahunda naje kubona uyu mwana kanamita umwana ariko Arda Güler ndetse umwana wese imyaka ingahe amaze kuba afise imyaka 19 uwo n'umuyabaga tumwita umuyabaga ndabona Grace Cianda tumwita umuyabaga ibinyamakuru byanditse ko ari mu adolescent cyane gose ni mu adolescent imyaka 19 n'iminsi 114 114 guco nibaza ko kubyo yakoze hari benshi batarabigeraho ni Arda Güler yakuyeho na rekoro ya Cristiano Ronaldo rekoro ya Cristiano Ronaldo yigeze gutsinda igitsindo mu nkino za Euro ni gihe Portugal yari kirakina n'igihugu c'ububirigi mu mwaka wa 2004 ariko icyo gihe Cristiano Ronaldo yarafise imyaka 19 n'iminsi 128 ariko uno munsi twaje kubona Arda Güler yabikoze ku myaka 19 n'iminsi 114 ndetse ni Arda Güler yaciye aja mu bakinyi bakiri bato batatu bamaze kurema uburyo butanu buboneka ushaka kuvamo ibitsindo ubwa mbere Wayne Rooney yarabikoze muri Euro y'ibihumbi 2004 bariko bakina na Croatia ndetse naje kubona witwa Pedri yabikoze mu mwaka wa 2020 batsinda mu rukino bariko bakina na Swiss no musa Arda Güler nawe yaje kubikora arema ubwo buryo butandukanye uno mwaka urumva ko ni wa mukinyi yabaye homme du match ni wa mukinyi musi umugwa Real Madrid bavuga ati turafise kazoza mu ni igikombe rero ca Euro nivyo kirabandanya na cyane cyane nibatse ko bagiye gukina inkino za kabiri inkino za kabiri kandi tubwiza ko ni Pepe nk'umukinyi yabaye nk'umukinyi ashaje afise imyaka myinshi ku myaka 41 n'iminsi 116 ashe gukinira iki gikombe nk'umukinyi wa mbere ku myaka nk'iyi ubundi nawe ni George Mikodarts umukinyi wa mbere wa Georgia nawe nyene yasize igitsindo ca mbere mu mahiganwa akomeye birumvikana cyane ni Georgie ariho bwa mbere ikinyino zikomeye ubwa mbere kinye Euro uyu mukinyi kuba yaje yatsinze igitsindo igihe bariko baratsindwa na Turkey birumvikana cyane ko ni George Mikodarts abatazo kwibagira mu gihugu ca Georgia tutanibagiye ko Cristiano Ronaldo yabaye umukinyi wa mbere akinye Euro zitandatu zikurikirana atani mwasivye nzi ko mbonye ingene imbere y'uko birutangura akantu kabaye katsinze abantu benshi ariko wabaye ko afise inyota yarafise inyota cyane imbere y'ifilime ariko kandi ukana ko ashaka gukina ariko Cristiano Ronaldo yamafise inzara n'inyota nibuka batakaje kijya gikombe ca Kings Cup hariya igikombe c'umwami hariya muri Arabia Saudite bagikuwe mu ntoki na Al Hilal nabonye yararize nk'umuntu yagomba twara igikombe ca mbere mu buzima bwiwe nibaza aho aba bagabo haba Cristiano Ronaldo cyangwa se Lionel Messi utuduhigo bagenda barashiraho bizogorana ko tuvaho cyane biragoye kubakura ku ntebe z'inyegamo nuko uno munsi urabona ko hari inkino zitandukanye twavuze Ubudagi mu itsinda barimwo bagiye guhura na Hongria igisa 12 z'umuhingamo Ecosse bakire Suisse nayo muri groupe B Croatie uhure na Albania inkino zizobandanya ku munsi w'ejo ku munsi kurikira ku munsi w'ejo ndabona finale ikomeye vraiment urukino rukomeye cyane Espagne Italie umunsi w'ejo n'igihe cy'isaha 3 z'ijoro Espagne Italie ndabona ngaha Grace sinzi aho azoba ari ariko ndazi ko urukino azofungura isaha 5 z'ijoro inyuma ya Espagne Italie n'urukino kabisa two turaba no gahungu n'urukino bwa mbere Italie bavuga ntituje kurutakaza twaratsinze ariko bigoranye urukino rwa mbere ni Espagne na nyene izobije kwikalifia mugihe cy'umunani gice inyuma yo gutsinda Croatia mwani majambo n'urukino ruje guhuza Espagne nk'umugwi uje kurondera qualification directe mugihe cy'umunani gice nyuma ariko kandi ni Espagne je guhana tenandi titre Italie nibo bafise kino gikombe avuga ati turabandaneja muri no muhemu yo gutwara kino gikombe batsinzwe na Espagne birumvikana cyane ko baca baja ahandi hantu mu tuzitizo mu minota 8 isigaye sinzi ko twovuga ari nyuma y'ikibuga ni menshi na cyane cyane ko namahiganwa nyuma Euro canke igikombe ca Copa America azogaruka bimeze gute ko nabonye na programme bayisohoye bimeze gute Edgar bayisohoye na Premier League igiye gutangura umunani tariki 10 haya ndabona ko Edgar afise amakuru menshi nibaza ko El Clasico byamaze kumenyekana igihe izobera ya migwi ikunzwe cyane
Yes, n'amashampiyona azoba agiye kugaruka mu minsi iri imbere aho mu kwezi k'umunani igenekerezo rya 18 Espagne bazoba bamaze kugaruka muri La Liga, nayo Premier League igenekerezo rya 16 ukwezi k'umunani journée ya mbere muri Premier League bazoba bamaze kugaruka. Ndabona auto affiche tumwe muri Premier League nko kuri journée ya mbere umugwi wa Manchester United uzakira umugwi wa Fulham, Ipswich wakira Liverpool, Arsenal Wolverhampton, Everton Brighton, Newcastle uzokina na mugwi wa Southampton, Nottingham Forest uzokina na Bournemouth, West Ham Aston Villa, Brentford ukina na Crystal Palace, nayo urukino rurindiwe na bese itariki 18 z'ukumunani iyo tariki Arno Gahungu ivuze byinshi atuyandika ahantu 18 août 18 août zori dimanche urukino zohuza Man City na Chelsea. ni urukino rukomeye cyane. azombwira ati happy birthday to you Chelsea Man City anako bimeze neza cyane kandi twaje kubona ko na La Liga nayo nyene byamenyekanye aho naje kubona ni El Clasico itekanijwe ikigezo ya 27 ku bakunzi ba Real Madrid, ku bakunzi ba FC Barcelona ayo matariki mu yandika ahantu. El Clasico ya mbere izoba igerekezo rya 27 ukwezi kw'icumi uyu mwaka, mu gihe indi El Clasico yo gusubiriza hagati ya FC Barcelona na Real Madrid izoba igerekezo rya 11 ukwezi kwa gatanu le 11 mai 2025. nuko ntitwo kwibagira kubabwira ko igenekerezo rya 21 ni vuba cyane, hajya hasigaye iminsi ngahe hirya y'ejo no mu suri tariki 19 21 urabona ko Copa America ku munsi wa gatanu izoba yaje aho tugiye kubona imigwi yo ku mugabane wa Amerika baza mu kibuga, ariko ni nkino zizoza ziraba umwanya witereye amasaha bwije cyane. Ndabona ko Argentine nizo kugurura ino Copa America igiye kubera iwabo bakiriye Canada igihe cy'isaha 8 z'ijoro. Yes, nahoze mbona inkino nyinshi zizoba saa ndwi y'ijoro saa 8 hari zizoba mu bucagucagu. Ndabona ko mu matsinda nibatwo zimwe na Argentine bamaze gusaba ni nimero abakinyi bazokina bambaye tumeze neza nyine. Ndabona ko ni itsinda A harimwo Argentine, harimwo Peru, harimwo Chili, harimwo Canada. Mu itsinda B harimwo Mexique, Equateur, Venezuela, Jamaica. Mu itsinda C Leta z'Ubumwe za Amerika iri kumwe na Uruguay na Panama na Bolivie. Mu itsinda D harimwo Brazil, Colombia, Paraguay na Costa Rica. Ayo n'amatsinda ane agize Copa America 2024, ariko tenadi titre hajya si Argentine. Yes, ni Argentine nibaza ko ni nabo tenadi titre ba Coupe du Monde. Yes, barimo bafite amahirwe cyane kubera ko n'umugupanze neza n'umuguhagaze neza, nibaza ko kumbe two witega ko byinshi muri Copa America. Namaze kubona Grace ambwira ati igikombe ndagihaye Lionel Messi. Igikombe kuri Lionel Messi yamaze kugitanga gaga turidira twakira abantu babiri nako dusigaje iminota 4. natwibutsa nimero twakura ko Claude. telefone ndiko ndayibona ari ni nako twosoma ubutumwa bumwe butandukanye bugenda buraca kuri Facebook. Ariko reka tugende tubabwiye muri NBA n'umugwi wa ni ibintu bikomeye cyane. Dallas Mavericks warawutsinzwe na Boston Celtics muri finale, nako igikombe cya NBA uno mwaka gitashe muri Boston Celtics. Abakunzi ba basket rero bumve ko aho bari igikombe cya Big Zoe n'abandi bakunda basketball nze kubona ama status yawe yerekana nyine ibintu bya NBA ni sawa cyane. Inyuma y'imyaka 16 Boston Celtics badatwara kino gikombe cya NBA bagitwaye batsinze uno mugwi wa Dallas Mavericks. Bacirero baja muri ya migwi rutura nka za Los Angeles Lakers n'izindi. Rero abakunzi ba basketball ni n'inkino ziba amasaha yitereye, niko Grace ajya abakibona saa 8 saa 9 canja amakari kugira ngo bisuke kwiraba. Rero nk'inkino kandi ufite tayo gukina basket nayo yigeze warayigeze nahitse kukina handball. Handball ndayikina muga muri internet hakobrija kuvuga ati wewe utageza kukina basket na handball. Ndabona ko ari ubutumwa tugenda dasomye. Ndabona ko telefone ntibikunda mbaye n'umwanya Vianessa biyumva murakoze cyane kuduha amakuru twashaka sigaye turabashimiye. Nuko Ines Paula niyo kwizera heza gigwa cyane. Hello to Edgar.
ubutumwa Edgar yabwanitse ahantu na Yubu Philippe Zambia tuko turabakurikirana Maître Agronome already kuri Facebook amazina Kenya ndabumva cyane ijana ku ijana Gerard muheza gigo cyane nuko nabona ubutumwa Bobo gira neza turi kumwe ndabemera turi kumwe mu do makuru y'umugwi wa AC Barcelona hamwe n'abakinyi bazogurwa nize kuzoyabaha Jolaina ndi on kabisa ndabumva communication sere HubSpot hejuru tumushime cyane consolateur mu imundu hezagirwa cyane batama bacu mu ducire hirya no hino nuko tubashime cyane bra blessing Teddy Delis bese mwatwandika ubutumwa abako batwakwa ndabona ko amapel mesh ubutumwa ni bwinshi amajana ku munsi wejo bishobotse ko tubatangariza urukino cyangwa mu biganiro cya HubSpot ku munsi wa gatanu tuzobica ijya nini ku munsi wejo ni Peya canke Pierre-Emerick Aubameyang ariko akwiza imyaka 35 nivuga ko ari no mu bakinyi baciye mu migwi itandukanye batukubona ava hariya mu Faransa za Saint-Etienne akagenda za kinyi muri Monaco aragenda muri OM Olympique de Marseille akinira no munsi aragenda muri Dortmund mu Budage muri Chelsea mu Bwongereza araca muri Arsenal imigwi myinshi muri FC Barcelona nibatwara no mukinyi aragenza amahanga uno mukinyi mwiza cyane Emerick Aubameyang nakunze cyane still bivanye ko yagenda aritwara imyaka afise ntibyabuza ko atanga umusaruro mu je nakunda celebration yiwe mukinyi mwiza cyane gose santushe kase mwakoze Grace Nimukiza merci beaucoup wakoze cyane kandi abashimire mwese ashimire n'abakunzi ba Radio Voix de Sport bose aho bari twumviriza isango ni kwa gatanu isaha 6:30 Claude wakoze merci beaucoup niwe wakoze Arno wakoze Edgar Iteriteka yes nije ndabashimiye cyane Harmony nije ndabashimiye cyane Claude ndetse na Grace twakoranye neza nshimire abadukurikiranye bose nibaza ko araho butaka umunsi wa gatanu yes rero reka tubifurize abarika ku meza kayabagu no mutarabira mukomeze mwihangana imbere abari heza nakora inyuma ya kamera yes rero dusubire mu biganiro bitandukanye na masaha 28 ku yandi minsi ndwi kundwi bye bye